Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana bino biganiro bisanzwe bitambutswa kuri runo rubuga rwitwa Ntamvu Idahita TV. Amagara meza, iterambere no kugubwa neza nivyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu mu buzima bwanyu bwa misi yose. Turabaye kandi kaze mu biganiro byacu by'uno munsi muteramenye na jewe Jean Imana Irambona, ni jewe nsanzwe ndabibatunganiriza nkongera nkabibashikiriza iyo byateguwe. No munsi rero ngomba ko dusangira icigwa kimwe nico ngomba ko turabira hamwe ni ibintu bishika ku 10 byerekana abantu b'incabwenge bikunze kuboneka cyane ku bantu b'incabwenge. Umuntu yokubaza ati mbega none umuntu kugira ngo menye ko ari incabwenge mbega ubipimisha iki, upimisha imetero, mbega ubwenge bw'umuntu bushira ku munzane hanyuma karaba ibiro bwo bupima mbega bimeze gute. Ariko mugabo ubushakashatsi n'ibitabo bitandukanye abagerageje kugenzura no kuraba neza abantu b'incabwenge baravuga ibintu bishika ku 10 bikunda kugaragara ku bantu b'incabwenge, ku buryo nawe bikurikiranye ukabiraba ushobora kubona ati bwabundi na jewe naho ntafise byose mugabo bwabundi ndafise no bwo kurahura. Twakuze cyangwa se twamatwumva bavuga ngo nta no bwo kurahura ufise. Iyo umuntu bamugaye berekana yuko nyina atabwenga afise ari kijuju nta nubwo kurahura afise, cyangwa ugasanga bavuga ngo nguri gitono vide. Niko nta nubwo tukira abana nk'umuntu bamubwira gutyo umwana nimba kumbure yakoze ikosa ry'ubujuju ugasanga rero bamubwiye gutyo. Rero tugomba kurabira hamwe bino bintu 10 bikunda kugaragara ku bantu b'incabwenge, abantu baciye ubwenge cyane bikunda kugaragara mu buzima bwabo bwa misi yose. Ugasanga ni inyifato bakunda kuboneka yuko umengo bahuriye ko niko novuga, kandi ku buryo novuga ngo umuntu nawe ashobora kuvyirabamwo akaraba mbega ibi bintu ufise nka bingahe, mbega jewe ubwo ntari ibintu manibaza ngo ndiko ndavyifatamwo neza mugabo ugasanga utari ko vyitfatamwo neza. Ugasanga ubwo ababizi neza ivyo bintu wewe ubona ko umengo uba wahatarishije cyane, ahubwo vyerekana ko atacuzi novuga ngo uri kijuju naho bitoroshe. Nuko rero ariko kandi imbere yuko twinjira mu idonido rya bino bintu 10 birashoboka yuko wewe ubukurikiranye bino biganiro ari ryo rya mbere cyangwa ukaba wahora ubikurikirana, ariko mugabo kandi ukaba utari yabonesha ngaha kuri runo rubuga rwa Ntamvu Idahita TV kugira ngo bikunde igihe cyose dushize ko video ucura notification ikubwira yuko twashize ko video. Twagusaba rero kudushigikira kugira ngo ntidutambe twirorera, kuko natwe iyo tubona urubuga ruriko rurakura natwe biradufasha, biratwongera intege, biratwankuraja, kandi tutibagiye yuko bishobora gushuka ugasanga urafise ivyiyumviro bizima woduterera impanuro woduhanura ukaduterera ivyiyumviro kubijanye n'ingene bino bikorwa byorushizaho gutera bije imbere. None rero bino bintu 10 rero duhereye ku cambere twavuze ko ari ibintu 10 bikunda kuranga bikunda kuboneka ku bantu twita ngo ni incabwenge. Ikintu cambere muri bino bintu 10 birashobora kuba byinshi cyane gose ushishikaye gusoma ubushakashatsi ukabona n'ibindi birenga bino 10, ariko mugabo mu kiganiro cyacu cy'uno munsi tugomba kubashikiriza ibintu 10. Ikintu cambere rero kiri muri bino bintu 10 byerekana yuko incabwenge cyangwa se umuntu kanaka ari incabwenge, ibintu bikunda kubonekana ku bantu b'incabwenge ni cuko muri rusangi abantu b'incabwenge bakunda kuba abantu banumye, no kuvuga bahoze batekereje gusumba abandi. Tuvuze guhora canke se kunuma ntugomba kuvuga yuko ari nk'abantu novuga ngo wewe ni kameremere kiwe ko guhora gutyo, no kuvuga sanga nta na rimwe yigera avuga. Oya, tugomba kuvuga uguhora canke ukunuma umuntu kumubako canke se agira, ariko iyo afashe ijambo akavuga usanga avuze ibintu bizima kandi akavuga ibintu novuga ngo byinshi. Ugasanga rero guhora kwiwe si ubujuju canke si kuba ari kameremere yo guhora yo kumva umuntu ari kameremere yiwe. Urumva no kuvuga ntuzokwigira usanga ari karayogora, ntuzokwigira usanga ari karavuga yarimesheje ikiyago. Oyaye kubera muri make wewe ingena ameze arimwe indemanwa canke indemano yiwe nasanzwe ari umuntu anomye. Rero muri rusangi abantu b'incabwenge
bakunda kubaho bahoze canke banumye kurusha abandi, kuvuga uravye ukamukurikirana kenshi na kenshi muri groupe yabo baba bari kumwe, ugasanga uyu muntu ntakunda kuguma avuga, ugasanga n'umuntu akunda kuguma ari calme, ari pose, atuje, ugasanga ntakunda kugirane gushira imbere kuvuga. Kubera iki? Incabwenge zikunda gushira imbere kumviriza cyane bagenzi bazo, niko novuga, canke abo bari kumwe muri groupe. Incabwenge zishira imbere kumviriza cyane abandi, kandi zigashira imbere no kwihweza, observe, zirihweza cyane. Iyo bari mu mugwi w'abantu, iyo hari akantu kabaye, usanga ari abantu bakunda kumviriza cyane, hamwe no kugirana no kwihweza ibiriko biraba, kugira ngo bigire bikunde, bobo ntibahuruduke, ntibavuge ibintu hovyo, ntibavuge ibintu nkaho mengo nyene sinzi, ariko kugira ngo bagire bashobore kubona ibintu iyo biriko biratera bijana. Kuvuga rero muri rusangi n'abantu bakunda kuba bari calme, batuje, bahoze batekanye, hanyuma kandi ugasanga baritaho kumviriza cyane. Iri kuri amwiganira cyangwa se muri ko muravugira hamwe, ugasanga uyu muntu wewe arakunda kumviriza cyane ibyo abandi bariko baravuga, ntaharanire kwerekana yuko asumbya abandi kwishurana canke abasumbya kubemeza. Murazi ko hari igihe umuntu avuga ugasanga umengo nabemeze, ugasanga wewe iminsi yose aryoherwa iyo abemeje bose muri groupe y'abantu bari kumwe, ugasanga aryoherwa nuko bose abaconvince, abemeje, no kuvuga basumbije, novuga ngo kuri kwiwe ariko kugizene kubaye domina. Ariko rero muri rusange abantu b'incabwenge bo suko bameze, bashira imbere kumviriza cyane kuruta kwerekana ko bashoboye kuvuga no kwishurana, kandi bagashira imbere cyane kwihweza, kuraba ikintu bagihereye mu mizi gusumba gushoka berekana yuko nabo bazi kwishurana n'abandi. Ndibuka umuntu umwe yigeze kumbwira ijambo, ni umuntu wo muri famille, ico gihe harazi imisi itari mikeya, nibakomeye ngo baniga mu wa mbere canke mu wa kabiri muri kaminuza. Hanyuma rero arambwira ngo burya ngo abantu bize ngo ntibameze nk'abantu batize, ko je ngo murandara ngo muri korale ngo iyo habaye ikintu ngo abantu tudahurizako ngo turacanga ngo tukaboyoka, ngo twebwe abantu bato ngo tukaboyoka, ugasanga umwe wese avuga ngo ya ntibishoboka, ugasanga umwe wese avuga iryo yigombeye, ngo mugabo ugasanga ba bantu bobo bize bayize ayo makaminuza, ugasanga ngo baratekanye, urumva yari yavyitegereje, ugasanga barihoreye. Ngo mugabo rero ngo inyuma ya majambo yose ngo twikumaguye twagizene, ngo rero hari ibishobora usanga nk'umudokorare aratanze ijambo canke ngo nabo bagasaba ijambo, ngo haje induru zaye umuntu wese yikumaguye, ngo bagaca bavuga ivyimviro vyabo uko bavyumva nuko babibona, bagatanga intererano yabo. Ati twese tugasanga ibyo vyiyumviro vyabo nibyo birashe, nibyo bitomoye gusumba bya bindi byatanga umwanya muremure na twebwe novuga ngo abantu bato tutize. Rero singomba guca umurongo hanini kuvuga ngo ubwenge kuba incabwenge bihagaze cyane ku mashure gusa, ariko mugabo murazi yuko n'ijuri naryo rirahindura umuntu, rikamuforoma, rikamugira umuntu nyene agahinduka, akifata uko canke akitwara kujya kubera ibyo yize, kubera ubumenyi yakuye mu ishuri bumwigisha ingana akwiye kwitwara muri societe. Naho bishobora gusanga ari abantu kwiga amashuri atariko gusigura ngo no ubwenge, ugasanga ahubwo yifatanye nk'umuntu nyene asumbwa novuga ngo no butaciye mu ishuri. Rero tubonye ikintu ca mbere yuko kimwe mu bintu 10 tuko turavugana bikunda kuboneka, bikunda kuranga abantu b'incabwenge, nuko muri rusangi aba bantu b'incabwenge bakunda kubaho bahoze banumye canke batekereje, bahoze atari kubera yuko babuze ibyo bavuga, ahubwo ari kubera yuko bashira imbere kumviriza abandi ngo bakuremwo ukuri kuri muri ivyo bintu, kandi bagashira imbere no kwihweza cane ibiriko biraba muri groupe y'abantu baba barimo canke se muri situation canke se ahantu baba bari, ibintu nyene nk'ivyo. Ikintu ca kabiri muri bino bintu bikunda kugaragara canke se bikunda kuranga
abantu b'incabwenge. Ikintu cya kabiri ni uko incabwenge zikunda kubaho zizi ko hariho byinshi zitazi. Urumva incabwenge umuntu yava yumvira ngo kubera ko ziba zisanzwe zizi ko ari incabwenge kumbure zohava zibona ko umengo zizi byose, ariko mugabo kimwe mu bintu bikunda kuboneka ku ncabwenge ni uko incabwenge zikunda kubaho zizi ko hariho byinshi zitazi. Incabwenge rero zibaho zizi ko naho zifise ubwenge, zibaho zizi ko ubwenge bwazo bufise aho bugarukira, zibaho zizi yuko hariho ibyo zizi n'ahari incabwenge mugabo hariho n'ibyo zitazi. Mbere iruhande yo kubaho zizi yuko ubwenge bwabo bufise aho bugarukira, mbere imbere yo kubaho zozo zerekana ko mbere umengo ahubwo nta n'ikintu zizi, ugasanga nyene ntizitwara nk'abantu bazi byinshi. Incabwenge ngo iruhande yo kubaho zizi ko ubwenge bwabo bufise aho bugarukira, zibaho kandi zifise inyota, zifise icaka cyo kumenya no kwiga cyane ngo zimenye n'ibindi byinshi biruta ibyo zizi. Ico ni kimwe mu bintu bikunda kugaragara ku bantu b'incabwenge. Incabwenge ibaho izi yuko naho hari ibyizi ahubwo ibyitazi ari byo byinshi. Ndavyibutse gatoya je ndibigiye twatuga muri kaminuza, wasanga hariho umuntu ubona yuko nyine ari umwigisha emwe kabaye nyine azi ibintu byinshi, mugabo ugasanga nawe akwereka yuko yama yiga, akakwereka yuko nawe hariho byinshi atazi. Ugasanga mbere n'umuntu nyene ahubwo nawe mbere ahubwo atemera yuko abizi, atavyemera ko aterekana yuko mbego ari ibyazi. Nukuvuga rero incabwenge zibaho zizi yuko hariho byinshi zitazi, ntizibaho nkaho mengo zoca zereka abandi yuko zozo zizi byose. Oya, ahubwo zamanicaka, zamaninyota yo kwiga kugira ngo zimenye byinshi biruta ibyo zizi. Ikintu cya gatatu muri bino bintu bikunda kuranga incabwenge ni icuko incabwenge mu buzima bwazo bwa misi yose zibaho zirinda kwishira hejuru. Incabwenge naho wumva umengo ibyo zizi ni byinshi byotuma zipamaza, zikigira inovuga ngo akagarama ruganda, zikigira gahabwa cyangwa se ibihangange, ariko incabwenge ukurikiranye neza uzosanga zibaho zirinda kwishira hejuru, kwipamaza. Nukuvuga mu gishingo cyo kwishira hejuru, mu gishingo uri nawe yavuze ngo kwiparatura, mu gishingo cyo kwiparatura, mu gishingo cyo kuvyimba ukamengo ni ca gitumbura cijana. Muri iyo minsi yeze ni abantu bavuga ngo uravyimba ngo umengo ni gitumbura cijana. Gitumbura cijana rero ko biregira kubera ko bakatari gatoya, mugaka kaba karimwo novuga ngo umwambiro mwinshi, hama rero kikavyimba uravye ukabona umengo ni kinini, ariko mugabo uravye ugasanga indani ni pepo gusa. Indani haragaragara kubera iki bashizemo umwambiro mwinshi kugira ngo bivyimbe, nayo buri ndakantu gatoya ugafyondafyonda ugasanga nakantu gatoya. Rero mu gishingo cyo kuvyimba ugahako guturika, wiyemera ku bantu ngo ubemeze yuko uri gihangange, hariho ibyo barusha, ko waminuje kumbure. Twabayeho tubona abantu bamwe ugasanga baragenda bakagara mu mabarabara ukamengo ibarabara yarirangwe hamengo nege wiwe. Ndibuka nigenda ari mu mwaka wa 6 prime mu wa gatanu cyane twebwe twinjiye mu wa 6 hariho umuntu ico gihe yavyimba n'ingendo yiwe yari yarahindutse. Ndikuvuga ugasanga nyine n'inkokora n'amabega yaravyamera ukuntu, ugasanga umugongo yaraviramugarira kubera ingendo yo kuvyimba nyine. Kandi urumva ko mu wa 6 amashuri ni yari kirenga, kandi noneho no mu ishuri uyo muntu nta byinshi yarazi, kuko ndavye ibyo nashoboye gukora muri ico gihe jiwe narabimusumbye, ariko mugabo nari nciye bugufi siko byo kwishira ku ntaro. Rero ugasanga umuntu rero aravyimba yerekana ko mengo ni incabwenge, yarize amashuri azi byinshi. Aho nakuriye mu buhungiro hariho umuntu umwe niwe novuga ko mbere mugana yese namuvugiza n'ibikenewe, yakunda kuvuga ubuntu bw'Ubufaransa, ariko mugabo no
no kwandika no gusoma nta n'ivyo yarazi mugabo atangiye kuvuga za donc d'ailleurs en fait normalement ugasanga dukoresha cane gose hanyuma rero ndibuka yuko n'akazi bari baramuhaye wasanga n'amatariki y'ico gihe ntayo yabazi amatariki ya buri munsi urabona ko kumbure bivanye n'akazi umuntu akora ari ibintu bisaba yuko wandika ko amatariki kumbure ibintu nyene nk'ivyo oye singovye kuja muri birebire kubera byo naco gasanga kumbure aramenyekanye ariko mugabo ntirazi gusoma no kwandika mugabo rero ariko aravuga za donc d'ailleurs en fait normalement ibintu nyene nk'ivyo uwo muri kino gihe haza ivyicongereza ugasanga harimo za so na za ndeyane sizi ugasanga rero umuntu avuga ibintu nyine yerekana ko mengo yo babiza ariko rero mugabo incabwenge zozo kubera ko zibaho zirinda kwishira hejuru incabwenge zihitamwo kudashira imbere amajambo ntiziharanira yuko amajambo ariyo yotuma zubahwa ariyo yotuma zemegwa ariko ayo majambo y'ukwemera ntizikunda kuyashira imbere ntiziyakorera ko cyane ahubwo incabwenge zigirane zirareka ibikorwa byazo zikora bikaba ari byo bija imbere bikaba ari byo byivugira ku rubuga bikaba ari byo bigaragara bagabanya amajambo mu yandi majambo bagabanya amajambo bakagwiza ibikorwa hama ibyo bikorwa ababibona bikaba ari byo byivugira bikaba ari byo bibemeza ni kimwe mu bintu bikunda kugaragara ku ncabwenge ni uko incabwenge zibaho zirinda kwishira hejuru ahubwo zikagirane zigashira imbere gukora ibikorwa zikagabanya amajambo yo kwiyemera yo kuvyimba yo kwiparatura yo kwishira ku ntaro hanyuma zikagirane zikareka ibikorwa bikaba ari byo byivugira ico cyari kintu ca gatatu dutera kumbe tubandanya ntiduhave ko dutwara umwanya muremure cyane kuko murumva no kugira ngo tuvyigire hamwe bino bintu hanyuma nawe wirawura ati ubwo none burya rero je mfisemwe bingahe erega burya ibintu byose umuntu ashobora kugirane arashobora kwiga akamenya uko burya muri make umuntu agenda atabaza agasaza atamenye kandi agenda atiga agasaza atamenye n'ubunumva nico kimwe navyo nyene biragirane birafitaniye isano rero ibi bintu urashobora kugirana kwiha discipline ukavuga ati jewe na jewe singomba kubika igugu singomba kwifata inyifato tagaragaza ko ndi umuntu agize narimwe ubuntu arimo n'ubwenge kiremwa muntu ni kirema gikwiye kuba gifise ubwenge apana ubujuju kiretse abantu baba baragwaye ko mbere novuga ngo indwara zo mu mutwe ugasanga novuga ngo insinga zarakoranye ko canke se ubwenge ugasanga kumbure ntibimeze neza ibintu byaragizene abandi bavuga ngo byarahuraguye rero ndavuga yuko inyuma yiba ashobora kuraba kavuga ati bwa bundi umuco wo kuvuga wo guharanira kwemeza abantu bwa bundi ni umuco mubi si umuco wogirane umuntu yo kwipfuza yoharanira na yuko incabwenge zikunda kubaho ziciye bugufi incabwenge zibaho ziciye bugufi naho ziba ari incabwenge naho bari abantu basanzwe bazi ko hariho kumbure byinshi bazi basumbye abandi haraguru twamaze kubona yuko bagumana inyota yo kumenya byinshi biruta ibyo basanzwe bazi kandi yuko badaharanira kwemeza abantu badaharanira kwishira hejuru kwiparatura ahubwo ari abantu baharanira ko bokora ibikorwa hanyuma ibikorwa bikaba ari byo byemeza abantu rero incabwenge zibaho ziciye bugufi zikunda kubaho ziciye bugufi naho ziba ari incabwenge zigumana akaranga mutima ko kuba umuntu aciriritse umuntu asanzwe umuntu abayabaye ntibaharanira kwerekana yuko umengo n'abantu novuga ngo badasanzwe abantu b'ibihanganga abantu bakwiye gutinywa abantu novuga ngo sigiti cyo kuririra ko n'abantu kumbura wari we wese akwiye gutinya ariko bo biberaho ari abantu bafise akaranga mutima ko kuba umuntu aciriritse gushika yaho utoshoka wemera yuko uwo muntu ameze gutyo ubona gutyo aboneka gutyo oya ari we yoba azi ubwenge bungana n'ubwo umubonye mu bungana buri ku rugero rw'ivyo ubonye no kuvuga umuntu w'incabwenge utarabona bya bikorwa byiwe bigaragaza ubwenge bwiwe
biragoye kuba woshoka wemera yuko uyo muntu ameze gutyo yifata gutyo abayabaye uravyumva ashobora no kwambere banashaka yambara ibintu bibayabaye ugasanga mbere nova ngo na mastile négligé urabibona ariko mugabo ugasanga wewe umubonye ko ibintu taruzi ko yobaza ibintu nk'ibyo umunsi wabimubonye ukavuga ati ubwo byukuri uyu ni wa wundi nibuka umuntu umwe turi mu stage novuga ngo mu ntara ya Gitega hari ikintu cyabaye muri groupe y'abantu twari kumwe hiyo twari twahuriye n'abandi bava muri izindi kaminuza universite z'Imwaro n'ahandi hanyuma rero tubasanze urumva barashanze bafite ingene boruganije ingene babayeho ingene bakora n'ingene basenga n'ingene bagirane hanyuma rero haraba ikintu ico kintu gica kiba ku muntu batari biteze atakunda no kuvuga birebire wa mbere wo umengo ni mwanya mengo si hari babona hari umuntu mengo nta n'ibyanezwe mengo ntavyanezwe cyane wewe ukabona mengo nyene mengo si hari mugabo burya abibona abikurikirana abimenya hanyuma rero ico kintu kibaye ndibuka yuko umuntu yari ngaho muri uwo mugwi arongoye abandi muri uwo mugwi ba stagiaire yaragiye yegera wa muntu avuga ati yo biga bwa wundi wakabaye umeze kurya bijya ibintu nabonye nuko hanyuma rero aca mwingiye ngo ahubwo ngo nashaka ngo urumva ngo wewe ngo bari we ngo turongora bari we ugira nuko hanyuma rero nkurikiranye nsanga uyo murongozi amaze kubona ibyo wa wundi atari azi kumva ntibari bahuje amakaminuza ntibari bazinanye bari bamenyaniye ngaho muri stage hanyuma rero mugabo ataho n'umwazi novuga ngo CV y'ubundi atanu n'umwazi kumbure kahise kiwa amateka yiwe hanyuma rero mugabo uyo murongozi amaze kubona ati abona yuko ahubwo mbere ahubwo wa muntu yifata nk'amengo nta n'ibyaza ahubwo wewe aranabimusumbya kure niyo ku buryo umengo n'ibya bwa burongozi ahubwo yo kwishira mu bandi ahubwo nawe akabari bamwigisha wa wundi yaboneka ko bya bindi atari yiteze rero nivyo rero byamavyabaye rero ikintu ca kane muri bino bintu 10 bikunda kuranga abantu b'incabwenge ni icuko incabwenge zibaho ziciye bugufi zigumana karanga mutima ko kuba umuntu aciriritse naho zo wazize ubwenge naho zo wazize novuga ngo bitari bikugiranije n'abandi ziri kumwe nabo ariko mugabo ntibica bituma baca bishira hejuru ariko usanga n'abantu bagize yene baciye bugufi hanyuma wewe kuburyo umubonye utoshoka wemera ko wa muntu yari karademontra bya bintu wa muntu ariko yerekana bwa buhinga bungana kujya utoshoka wemera yuko ari wa wundi usanzwe uzi uvuga ati naka bwa bundi urumva umubonye bwa mbere ntiboshoka wemera yuko ari wa wundi yariko yerekana bya bintu nuko rero ako niko kantu kagira kane nico kintu kigira kane muri bino bintu 10 turiko turabashikiriza reka tubananye kugira ngo mbene dufata umwanya muri livre cyane ikintu cya gatanu rero mu bintu 10 turiko turabashikiriza bikunda kuranga abantu b'incabwenge ni icuko mbere nyamagamba higutangaza ariko mugani bakurikirana uzosanga ko muri ariko biri nagiye ndabibona kandi najewe uhereye za primaire za hehe aho nagiye mbona abanyeshuri twabona baciye ubwenge cyane rero ikintu shaka kuvuga ngo incabwenge zikunda kugira abagenzi bake incabwenge ntizikunda kubaho zifise abagenzi benshi usanga umengo ntizikikujwe n'abagenzi benshi birashoboka ko ari abashobora kuziheka ko kubera ko nko mu ishuri baba basanzwe baziti nakarabizi naka kubiharuru yarashane nova ngo yaramenetse niko bandi bavuga ugasanga baramukukumba inyuma baramukikuza baramurondera baramwiruka inyuma ariko mugabo kurikiranye uzosanga abagenzi biwe sawa muri abo bose benshi bakunda kuba bahari usanga ari bakeya rero ikintu cya gatanu kivuga ngo incabwenge zikunda kugira abagenzi bake cyane mu bisanzwe incabwenge impamvu zikunda kugira abagenzi bake umuntu yonavyibaza ko ati mbega ni kubera kinone bagira abagenzi bake kandi bumva baciye ubwenge bazi ngene borondera abagenzi ariko mugabo incabwenge gituma zikunda kugira abagenzi bake nuko bizigora kugira ubucuti bwimbitse hagati yazo novuga ngo n'abandi bantu benshi birazigora cyane incabwenge kugiranira ubucuti bwimbitse wasanga ari umuntu muri societe atabafise bapfa ikintu
ugasanga novuga ngo ni nta kabi niba nta kabi ari umuntu yitwa nta kabi ugasanga uyu muntu ni nta kabi kiwe muri societe mu bo babana mu bo bigana mu bo bakorana ku kazi ugasanga nyine umuntu nta kabi nta muntu amuvuga nabi nta muntu bafitaniye indimbo ibifu nta muntu bafitaniye ingorane nta muntu bafitaniye ndavagishida ibintu nyene nk'ivyo ariko mugabo ukurikiranye incabwenge ngo birakunda kuzigora kugiranira ubucuti bwimbitse n'abantu benshi ntizikunda kugira abagenzi benshi kubera ikintu zidakunda kugira abagenzi benshi ni kubera yuko incabwenge urugero ngo usanga zitahura kw'ibintu urugero usanga zitahura kw'ikintu ngo ruba ruri hejuru cyane yababandi twovuga ngo bari bakwiye kuba abagenzi biwe nimba abo bakuranye abo bangana abo bigana abo baririmbana abo basengera hamwe rero ngo birabagora cyane kugira abagenzi bacu kubera yuko izo ncabwenge usanga akantu kose ziba zikimba mu mizi zikamenya byinshi bigize ako kantu mu gihe abandi bo nuvuga ngo abo bari kuba abagenzi bazo usanga bo bafise nuvuga ngo compréhension iri superficielle ya leja yo hafi yo hejuru tuntu two hejuru bayemvye tuntu two hejuru gusa mugabo batimba mu mizi kubwiyo mpamvu rero kubera ko incabwenge usanga zitahura ibintu ku rwego rwo hejuru mugabo babandi bari kuba abagenzi bizo ncabwenge ugasanga ngo ibintu nabo ngo ntibabitara kuri rwa rugero rumwe incabwenge rero ahantu bica bizigorera ni hehe nuko zica zibona yuko bidakunda ko bifatanya karamata n'umuntu batari kuri nivo imwe kuko biraziruhisha gukura wa muntu kuri ya nivo imwe hariya hasi ya compréhension y'ikintu cyangwa se y'ibintu kugira ngo bavyumve kumwe babitahure kumwe hanyuma bajane bavyumva kumwe birabagora niyo bagerageje ngo babishikeko usanga bakoresha ingufu nyinshi mu gusigura bakagerageza gusigurira wa muntu mugabo nawe kubera yuko niveau de compréhension yiwe iri hasi sitiko no babo kubera ko kumbere conscience intellectuelle yiwe iri hasi urugero rwiwe rw'ubwenge no kumenya no gutahura ruri hasi bigaca bituma bidakunda yuko baza ngo baje kuri rwa rugero rungana bavyumve kumwe batavyumva kumwe rero ntibashobora kungurana ibitekerezo kubera kuvyumva kumwe nta guhare rero muri ico gihe za ncabwenge rero ingene bica bigenda gute no kuvuga zica zigirane ntizishaka yuko ba bantu ziruka zibemeje ngo baze bagere ku rugero nazo zitahura kw'ibintu hanyuma kandi ntizishaka yuko zibinjirira mu buzima ngo zibemeze yuko ivyo bintu atari byo uko kuntu batahura ibintu atariko kubwiyo mpamvu rero zihitamo guca zikorana ibice biziha amahoro nuko zica zigirane zihitamo ngo gukurikirana uko zitahura ibintu zica zihitamo gukora ibintu uko zivyumva ngo zigakurikirana novuga ngo imbona kazoza yazo zigakurikirana imbono yazo vision yazo nico zibona mu kintu zozo uko zivyumva ataruhara abitwa abagenzi babigizemo kubera ko bari kugiramwo uruhara barabo bagenzi mugabo bagenzi nabo bari kure cyane ntibabitahura ntibavyumva kumwe na zino ncabwenge rero vuga ati rero twebwe ntitubarenganya ntitubahonyangira agateka yebwe ndova tubemeza yuko ivyo bintu atari byo muriko mubigenderamwo bitari byo ndova tubabwira ngo nimuhindwe nimugende gutyaho yaye ntiduhonyanga agateka kazina muntu ariko mugabo duca tubwirana duca tubikora uko tuvyumva tugaca duhitamo kubikora uko zivyumva nuko rero incabwenge zitazigirana zica zibigenza zica zihitamo kugirana gukurikirana ivyo bobo bumva bemezwa uko conviction yabo imeze gusumba kugendera kukuntu abandi bavyumva kandi zamaze kubona yuko abo bandi ukuntu bavyumva biri ku rugero rwo hasi nuko ikiganiro kirabandanya tugeze ku cya gatandatu kiri mu bintu bikunda kugaragara ku ncabwenge rero umuntu yakoze ati none ko mumaze kutubwira ibintu bitanu byose cya gatandatu naco ni iki kino cya gatandatu kiri mu bintu bikunda kuranga abantu baciye ubwenge cyangwa se incabwenge tuvugana ibintu 10 niko twamaze kubabwira ikintu cya gatandatu ni icuko incabwenge zikunda kubaza ibibazo nkora mutima iyo incabwenge ihisemo kubaza ikibazo
mu mugwi mw'ishure muri seminaire mu nama muki iyo wumvise ngo incabwenge irabajije ikibazo ibaza ikibazo nkoramutima ibaza ikibazo ku buryo n'umuntu agikurikiranya avuga ati kandi nanuzi ko ahantu hari umutego ugasanga ni ikibazo gitegura umutego abandi batari babonye kubera ko bobo comprehension yabo gutahura ibintu kwabo novuga ngo kuri ku rwego rwo hasi incabwenge rero nuko zibaza ibibazo novuga ngo nkoramutima incabwenge iyo zibajije ibibazo rero zibaza ibibazo byimbitse no kuvuga ngo bigera kure mu ntumbero yo gutahura neza ikintu mu ntumbero yo gutahura cyane ikintu no gutohoza neza ngo zimenye idonido ziramutse zibaza ikibazo incabwenge ntizibaza ikibazo cyane uvuga ngo c'uburofa ntizibaza ikibazo cyaho byohovye niba ko buntu umwe w'umukozi w'Imana nyagihe yarakiri ku rwego novuga ngo bw'umu evangeliste abamenyereye ko muri systeme novuga ngo y'igiporoti burazi ko abavuga butumwa cyangwa abutute ngo n'abarimu hakabaho abadiakoni hakabaho abapasteri harabaho n'ibindi rero mbere mpora numva gushasha ntazi biri hejuru y'ababishop abapotre hejuru yabo ngo ni archbishop hari n'ibindi byinshi numvise ntabusanga ntabivuze nabi burya ngo amagrade ni menshi cyane gose rero uyo muvuga butumwa cyangwa uyo mu evangeliste abari mu nama yarimo n'abandi bapasteri gucyo nyene aho hantu mu nama y'abakozi b'Imana hanyuma rero bareke baragirishwa seminaire ngo haca habaho umupasteri umwe kandi na nyamupasteri ndamuzi abazi ikibazo sinavuga ikibazo yabajije kubera ariko ndavaga ibintu cyane mugabo ngomba gutanga akarore ko ingene umuntu ashobora kubaza ikibazo ngo gasanga si ikibazo nkoramutima ni ikibazo kimukorora kimudegrada kimwaka n'ipete yarafise ku buryo umuntu avuga ati n'uyu muntu ahantu yageze gute aragera kuri urwo rwego atazi ibyo yokora mu gihe yahuye n'ikibazo kimeze gutyaye hanyuma rero umupasiteri ngo acabaza ikibazo abajije ikibazo rero wa mwarimu wamuvuga butumuntu wa mu evangeliste wewe yarakuze navuga ngo mu buryo bw'imwemwe cyangwa se mu buryo bw'ibikorwa by'Imana bivaye na experience afise mu bikorwa by'Imana unovuga ngo uburere yaronse formation yaronse avuga ati mukamure kigongo kandi yabivuze ngaho mu nama nyene yatubwiye boye bati yarabarije ikibazo abaza ukuntu twese turajongoroka umupasiteri muzima arabaza ngo ibi bintu ngo nobikoresha gute na gute mwishengera arongoye none iryo shengero yarirose gute byakenze gute ibintu nyenda ngivyo rero icabwenge rero iyo zibajije ibibazo zibaza ibibazo vyimbitse bigera kure mu ntumbero yo gutahura neza no gutohoza neza na neza kugira ngo izo ncabwenge zimenye idonido iri muri ivyo bintu ico ni ikintu ca gatandatu icuko incabwenge zibaza ibibazo nkoramutima ikintu c'indwi naco rero kiri mu bintu 10 biranga incabwenge nuko incabwenge ari imbonerakure incabwenge ni imbonerakure tuvuze ko ari imbonerakure mugane tugomba kuvugana avuga ngo yamvuga ko mbere ya bamwe n'abandi murazi ko bisanzwe bivugwa mu kibano mu buzima bwacu bwa minsi yose iryo jambo rirakoreshwa ariko mugabo tugomba kuvuga yuko incabwenge zibonera kure amanyanga hamwe n'utunenge byihishije mu kintu incabwenge upresence dossier ukazizanira ikintu mu nama incabwenge zidekoda ibintu biri kode muri ico kintu amanyanga imitego n'ibindi birimwo zikabibonera kure no kuvuga yuko zifise novuga ngo une vision iri avance iri pousse bafise na compréhension iri igera kure no kuvuga rero ni imbonera kure incabwenge kimwe bintu bigunda kubagaragarako nuko ibintu babibona vuba na vuba babibonera kure mu gihe abandi ko muri batarabibona bafise novuga ngo gutahura guciriritse mugabe incabwenge zozo urakivuga akaba yamaze kubona ati mbega none kuri kino kintu imitego kwishobora kubiri nawe mukaba muvuze ukuntu mbega ibi byovyo mubivuga kwiki ugasanga ukivuga ikintu zozo zamaze kubona n'ibindi bintu bikikuje ico kintu mu buryo bw'intambamye cyangwa se mu buryo bwoshishikara kucagura ugasanga rero mbere uyo muntu yandi bavuga ngo ukebura wumva nambare ngo
umuntu akebura wumva no kuvuga nta sarara ntagira ni kubera abasanzwe yumva niko ngomba kuvuga muri iyo ntumbero ko mbure uyo mwibutsa naho tabaye hagufi rero incabwenge nimbonera kure muri ubwo buryo bw'uko zibonera kure amanyanga hamwe n'utunenge byihishije mu kintu kenshi incabwenge rero ngo zirakurikiranira hagufi uko ibintu bimeze ngo zigakurikirana ibivugwa mu kintu hanyuma maze rero ngo izo ncabwenge kandi ngo zikagirane ngo zikavumburamwo ibintu bidatunganye byinyegejemo zirabikurikirana zikabiraba zikabisuzuma zikabisubiramwo zikagirane zikabikurikiranira hagufi zigaheza zikabona neza utunenge dushobora kwinyegezamwo gutyo rero gatusanga imitego yari kubitezemwo iciye itegurwa rero incabwenge ni imbonerakure ico ni kimwe mu bintu 10 bikunda kugaragara ku ncabwenge ico rero twako turavuga cyane ikintu kigira indwi ikintu c'8 naco muri bino bintu 10 tuko turavuga ni ico kw'incabwenge zikunda gusoma ibitabo hamwe no kwiga ico ni kimwe mu bintu bihambaye bikunda kuboneka ku ncabwenge nuko urukundo rwo gusoma ibitabo hamwe no kwiga ngo ubudasiba no kuvuga hari umuntu yiga kubera ko afite interrogation gusa mugabe incabwenge ntiziga ruko hari interrogation gusa ziga kubera ko zifise inyota yo kumenya byinshi zitazi ibyo twabibonye hariya muri biriya twatanguye twabonye ko incabwenge hadi mu kintu ca kabiri twabonye yuko incabwenge zibaho zizi ko hariho byinshi zitazi kubwiyo ntumbero rero zozo ngo zikunda gusoma cyane ibitabo no kwiga ubudasiba imisi yose zikiga atari kubera ko ziko zirondera amanota zikiga atari kubera yuko hariho interrogation zikiga kandi zisanzwe zifise ibyo zikora wanashaka zarahejeje amashuri ariko mugabo incabwenge yamikarisha ubwenge iyumvire nk'ubu nka twebwe twahejeje kaminuza muri 2016 mu kwa kabiri niho twagradiwa nk'umuntu yoca yicara uko ntiyiga yasoma n'ikintu na kimwe ngo amere nk'usubiramwe yiyibutse akarisha ubwenge usanga ibyo yize byose yaravyibagiye atanaduke yasanzwe ageze asigaranye warashaka n'abari ku kazi nabo nyene hama hariho amantuze novuga ngo amaseminaire amateriye inkarisha bwenge kugira ngo bakaniriza ubumenyi cyangwa se ubwenge abasanzwe bakora mu bisata bitandukanye kumbure bw'ico ibisata bitandukanye by'ico bize ni muri iyo ntumbero rero ikintu c'8 kivuga yuko incabwenge zikunda gusoma ibitabo hamwe no kwiga kandi zikiga atari kubera yuko kumbure bariko baronderamwo amanota ariko mugabo ngo bakiga ubudasiba mu ntumbero kugira ngo bagirene bashishikare gukarisha ubwenge no kumenya byinshi batagize batazi ikintu c'9 mbere ko duba dusozera rero kitubwira yuko ikintu c'9 muri bino bintu 10 twabazaniye incabwenge ngo ni bakamenye incabwenge hari ibintu usanga umengo nabapfumu hari ibintu usanga umengo bafise ama esprit kubera iki kubera muri ino nuzeye ino ngeso ino nyifata inomero yo kugirana yo kumedita cyane yo kwimvira cyane yo gusesangura ibintu yo gusuzuma ibintu haragera igihe ngo izi ncabwenge rero burya ngo kenshi na kenshi usanga ngo dushobora kwiyumvamwo ibyo abari kumwe n'izo ncabwenge bafise batumbereye kuvuga muri uwo mwanya batumbereye gukora muri uwo mwanya ngo ibintu abo bari kumwe batumbereye kuvuga batumbereye gukora ugasanga izo ncabwenge ngo ni nkaho mengo zamaze kubimenya hakiri kare zikabyiyumva zikumva ko mengo hariho ikintu mengo inovuga ngo kibagira ntikibabwira yuko hari ibintu abantu batumbereye kuvuga ku buryo we umubajije uko imubaziki usanga muri byinshi yaciye yumva umengo ufise intention ufise inforo yo kuvuga ngo usanga muri bya bintu abibwiye nk'umuntu tije umuntu yambajije ukuntu afise inforo y'ibintu ugasanga bwa bundi by'ukuri bya bintu wa muntu w'incabwenge yimviriye nibyo rero bagomba kuvuga rero nk'incabwenge mu rundi ruhande ngo mengo ntibakamenye kubera baramenye ibintu abandi bari kumwe n'izo ncabwenge biyumvira cyane bipfuza gukora muri uwo mwanya mugabo batarabivuga bataranabikora ugasanga izo ncabwenge ngo zamaze kuvyiyumva mu zikumva ko mengo hari ikintu kibabwira neza na neza ibigiye kuba
no kuvuga muri groupe basanzwe barimo. Ikintu cyanyuma rero dutera dusozera kino kiganiro cacu cari gitumbiriye kuvuga ibintu 10 biranga incabwenge. Bishobora kuba vyinshi bigasumba ngaha, mugabo dusemo kubabwira ibintu 10 kumbure ibindi umuntu yobirondera hirya no hino, abashakashatsi n'ibitabo kumbure bitandukanye ndabivuga, ariko mugabo kubera ko atawe yamara bino bintu 10 nivyo twabategura muri kino kiganiro. Ikintu cyanyuma rero no kuvuga c10 ni icuko incabwenge zirinda imishamirano. Incabwenge zirinda imishamirano, nukuvuga muri rusange incabwenge zirinda gushwana, zirinda amatati. Incabwenge ziririnda amatati aturutse ku mvu zidashemeye. Hahandi usanga umuntu mupfuye akantu gatoya agaca rurumba, agaca agereza hariya, mugatukana mukagirane, akakwitwarira. Twakuze twumva ngo hari intara zimwe zimwe usanga kumbure ngo zirugofera. No kuvugana abantu usanga batemera kurenganywa, hako umurenganya, hako mutwara akantu novuga ngo nk'ikintu giciye igihumbi, hako kimutwara ukagiherana, akumva ko yotuma yongera ku umiliyoni, mugabo ico kintu giciye igihumbi mpaka ukimuhaye akumva ko umengo ni habaye umugabo, kubera ko bavuga ngo akagaye ni kabi, ibintu nyene nk'ivyo. Ngo akagaye ni kabi, ugasanga umuntu araburanye no muri za gasambura manza aragezeyo, ariko akurikirana ikintu kidashemeye cyane, mugabo ariko akurikirana novuga ngo dignité, sinzi ko novuga ngo ni nk'icubahiro canke se ngo ariko yanka ko yosuzugurika yokengerwa, mugabo ugasanga mu vy'ukuri hamwe yonamuka nacihojeje ico kintu cateye amatati, ntiyo ca ahinduka umuntu asanzwe ngo kuri ico kintu agihevye, yoguma yubashwe kwa kundi, yoguma ari umuntu, ntiyomanyuka niyovunguka. Munyemerere mvuge ko rero incabwenge ngo ziririnda imishamirano, ziririnda amatati bakomoka ku mvo zidashemeye. N'abantu bagerageza guharanira amahoro, n'abantu bagerageza kubana n'abandi mu mahoro, n'abantu hako habaho ikintu mupfa yotuma yemera we wagahomba. N'umuntu nk'ubu wamuheraniye mutoshwana, atona kwishuza, ashobora kukwihoza akemera guhomba ibintu, hako ahomba amahoro, hako ahomba novuga ngo ituze, kuba nyene yifitiye ituze atekanye, hako yohomba umutekano. Novuga ngo babayeho muri yasoroga twavuga ngo amahoro aruta amahonda. N'abantu usanga bemera kuba botakaza amahera hako batakaza amahoro, n'abantu badakunda gushwana, badashaka ibintu byo gushamirana, ibintu by'imivurungano, bikenereye kwibera mu mahoro. Nuko rero bakunzi ba Ntambwe Idahita TV, ni kino kiganiro twabafitiye uno munsi, aho twari turababwira ibintu 10 biranga abantu b'incabwenge, ibintu 10 biranga incabwenge. Tugomba rero kubisita cyangwa se kubidondagura, muga tutabisiguye kuko twabisiguye bihagije uko dushobojwe. Ikintu cyambere twabonye yuko muri rusange incabwenge zikunda kubaho zihoze zinumye kurusha abandi. Icakabiri twabonye yuko incabwenge zibaho zizi ko hariho byinshi zitazi. Icyagatatu twabonye yuko incabwenge zibaho zirinda kwishira hejuru. Icakana naco twabonye yuko incabwenge ziciye bugufi, ziraciye bugufi, zibaho ziciye bugufi. Icagatano naco twabonye yuko incabwenge zikunda kugira abagenzi bake cyane, twabonye impamvu. Icagatatu naco twabonye yuko incabwenge zibaza ibibazo nkoramutima, iyo zibajije zibaza ibibazo nkoramutima. Ikindwi twabonye yuko incabwenge ari imbonera kure, zimenyera kure ibintu binyegejwemo amahinyu n'utunenge bitandukanye. 18 twabonye yuko incabwenge zikunda gusoma ibitabo no kwiga. Hanyuma 9 twabonye yuko incabwenge ari bakamenyi, twavuga ngo ni nkaho mengo ni nk'abapfumu, ushobora kugenda abwira nte kuraguza ko hanyuma bakakubwira ati amara ibintu bimeze kuno. Icyanyuma tubonye ko incabwenge zirinda imishamirano, zirinda gushwana. Nuko rero ni bino bintu 10 twari twabateguriye
twari dutumbereye kubabwira yuko bikunda kuranga abantu b'incabwenge. Mbega nawe uravye bino bintu usanze ni nka bingahe bikugaragara ko irevre birashoboka yuko bitokuboneka ko vyose mugabo ugasanga urafisemo na bingahe. Nimba ufisemo na bingahe rero nitwovuga ngo uri wawo ni bahora bavuga ngo nta nubwo kurahora ufise uyu bwenge urabufise, ahubwo haranira rero gushishikara gutera iyindi ntambwe mu nyifato, mu ngendo, mu ngeso, kugira ngo nawe usange wacitse wabaye umwe mu bantu baciye ubwenge, mu bantu babona kure, kuko birafasha kuba incabwenge, birafasha namwe murumva ko ibintu byose tuvuze bifise ico bimariye umuntu wese abifise. Rero urakwiye nawe kugira ngo guharanira kwikosora, kwihubura niko bandi bavuga, kugira ngo wishire novuga ngo kundero, wihindero, wishire kuri discipline, wishire ku rutonde, hanyuma rero ibitameze neza bikuremwo, ubeho umuntu nawe ameze neza atunganye, kandi society iraje vuga ati byo kuri uyu muntu uraboneka ko ari umuntu w'incabwenge kandi w'ikimazi, afite ikimazi abo babana. Nuko rero niyo ntumbero kwa dufise turangiza tubasaba yuko mwebwe kumbure mutari yabonesha kuri runo rubuga rwitwa Ntamvura Idahita TV, mwo kuyabonesha mugacona wanditse sabone kugira ngo mudushigikire ntidutambe twirorera, hanyuma dushishikare kubona natwe urubuga rutera rukura, rutera ruja imbere, bishishikare kudutera intege mu gutegura ibiganiro no mu kurondera abatumire batandukanye hirya no hino. Naho ubutaha tuzosubira mu biganiro bisanzwe bitambutse kuri runo rubuga rwitwa Ntamvura Idahita TV. Mwari mutaramenya na jewe Jean Imanirambo nasanzwe ndabategurira nkongera nkabashikiriza ibiganiro bitari bike bisanzwe bitambutswa kuri runo rubuga.